ico jewe mbona twokora kugira ngo dushobore kuvyogororamo ahantu hose ibibazo biza bigakomera haba habuze ikiyago, haba habuze kuganira. Ubwa mbere hoho twemere tuje hamwe twese twigido nido imvo n'imvano y'uru ruhagarara canke y'ubu buzima budashemeye turimwo hano mu Burundi, hanyuma twicare dutangure tumenye neza ibibazo ivyo ari byo dufise, kuko iyo utazi ikibazo ufise ntumenya n'inyishu ugiye kurondera iyo ariyo. Ubu rero twicare hamwe tugire tuti mbega ibibazo dufise nibihe, ivyo bibazo rero duheze tubitondeke neza duhereye kuco twoshobora gukura mu nzira vuba tugasubira tukabandanya kugeza ivyo bibazo vyose tubitorere inyishu. Tuje hamwe ubicabuze kugira bigere ngaha twakomeje duterana ibidashika, umwe agatumwiko mu kuwundi uwundi agatumwiko mu kuwundi, hanyuma turabura duhurira kugira ngo tuganire ibibazo vy'iwacu. Mbere haranashika n'igihe aho twibaza yuko ibibazo nyamukuru vy'iwacu yuko womengo nuwundi muntu azotuzanira inyishu ibereye twebwe twazinze amaboko twebwe twigize sindabibazwa. Ivyo bibazo ni nkibihe duteza kwicarira ikibazo c'umutekano nico kiza imbere ya vyose. Ikibazo c'umutekano imbere ya vyose, naho hoba hariho umubanyi yo bagomba kudufasha umutekano twebwe nyene tutawirondereye uwo mubanyi ntazoronka ahahera kugira ashobore kudufasha kugira dushobore kuronka umutekano. Ingene umutekano woboneka icambere cyo ndakikubarira, nta mutekano ushobora kuboneka mu gihe inzego ziramutswa igihugu zitaba zifatanye mu nda kandi ngo zikore zumvikana ku neza y'abanyagihugu. Aha rero inzego z'igihugu zitegerezwa kuja imbere ya bose zikerekana umugambi zifise n'ingene zigiye gutorera inyishu ibibazo dufise. Aha nagire ndababwire ikintu ca mbere gihambaye iyo ndiko ndavuga inzego zitegerezwa kuzana umutekano mu gihugu. Hariho benshi bakunda kuca bumva igipolisi canke igisirikare canke iki, nagire ndababwire ugomba yuko mu gihugu haza umutekano hariho ahantu ubwirizwa iminsi yose ukomeza ushinze ijisho ko hariko harakora neza. Aho mwibaza ngo ni hehe? Ni mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu.